Hello? Yeah. Yeah, I'm home, man. Mvuye ku kazi. Shino musa amasaha aragiye 17h20 utanateka. Shaka uteke. nta mwanya afise wo guteka jewe. Turagura amata kuri cafeteria turarira. Sa? Oya. Uno musi tegeza guteka. Kuva indwi yose iheze tutafungura. Hirya y'icyo twanyoye cyane uno musi amata. Indwi yose amata. Je nahazi nawe amata yawe. Kubera ko abantu baruguru mushirinde imbere kubera iki nakubwiye nta mwanya afise wo guteka. Urumva abantu bo mu gisagara Imana ndayashyize. Nakubwiye nta mwanya afise wo guteka turarira amata. Amata prima. Reka telefone muhira rero ndamubwire mama bateke vyinshi batuzanire turye cyangwa turaja kurya muhira. Urumva jewe nze mve ngaha anye ncarama ngende kujya mu gihosho. Biragusha rero nta mwanya afise wo guteka. Karibu. Sawa. Ningano wibagiye gahunda. Yaje no kwitegura. Tugendere ndibaza ko tugenda. Kandi naraje kwitegura. Mugiye hehe? Ndeka abana mu cyama dafise tuvaye ngishaka kugendera kuko nari mu boko. Tuvaye? Tuvaye? Tushone kutitegura nzi usohoka no munsi. Erega ni weekend. Soka nande naje no musi Jesse sohoka. Weekend vimani dusohoka. Shika mboga ninji. Wow. Unapendeza kweli. Unalelewa kabisa. Fanya hivi Karibuni. bro sasa Turiko turica. kabisa. Oya sinibaza yuko twoko. Imishitawe wabazima. Kuba dutakaje umwanya Kuba hako. turiko turatumwanya ahubwo Tugende. Rigarankotra masasa na yarikaje. Mbona naishi hapa? Reka tu bro. Turi kumwe. Sa ubuno mugiye. Se rencontre n'abana bo mu gihoshi. Bye bye. Rencontre cyarama, rencontre gihoshe. Tugwe naronguriye ujungu. Curate.com
Iyi message ikora isigura ibiki? Abana b'igitega cyadufise rankoro. Urawuzi upirikisha from. Beti kukiri umusiriya mu mushaga. Bese kabide. Kira mizanzaki. Amashapo, hakuna mashapo bose ngaha. Naona kuingirana. Wewe amashapo usanga. Nako bani tugende pe. Reka ndindira umugenzi aza kumitanaga tunzikiranira gatoya. Maya gapetika isakate. Yanditse ko moya mutesha. Oh mani. Oh, bibi. Hanya ruke. Wande. Tugende cyane. Tugende. Hello? Yo, 2 minutes. Gaje, uwe mina la telefone. Ugiliza iminota 10. Kenda unyaruke kana basanga. Abonye wahanja. Sorry nukuri nasize nakoroshe ukuso. Wari wagiye utakorotse waruka. Wari wabisigiye ndeko ubarutse hari ubuhe aso. Koromba gira ningoga n'umurofa gusumba kuko wese igico nagukunda. Wakirofa we. Inde ndayakura. Niwe mukozi wanga cyane niwe musangiye akazi. Gira ningoga nakubwira ningoga kandi usase n'igitanda neza n'impunzu zikunje byose ubigire byose ubishire ku murongo no guteka kandi uzane isonze kwanza gira ningoga guteka. Niba muhungu manje cyangwa haje umugore warakoze bikagutura wese nakubwira. Kandi yaramuhejeje. Je haje aho nyina kubanda mu tere box imwe. Tegana nawe twisi. Akurira. Amasaha. Mwasa no bikaratera. Sakumini nyuma aho tumeze kumuta. Then nayo ibintu harimo cyo kusa. Netraje. Suzumore ajya masuce ari. Amasuce ari hajya hejuru niho nayasize. Ikamu. Muri kaja gatobo kuna kuja mumico. Oya. Koropa neza byose ubikora ushire ku murongo. Kandi ibyo byo kuzuraza kwirera. Suzumore nibagura. Nuko watuja sangapi? Haja watikuja kwa sasta. Avana asigawa.
Madu umugabo wawe ari hehe ko twari tumukeneye cyane? Sa? Ntusigaye uteka? Nawe ntuteka Mana yawe. mujya Kana wowe wa muhungu wewe n'ubuza gutanga amategeko. susurekana n'ico sha Kuva ryari? Uza gutanga amategeko ngaho kubera. Aho iwawe ntiwosanga ukora ibisumba guteka. Mada. Madama n'ujya wawe disi ni madama. ibintu ni cyambere ndabibonye Musohoke mugende cyangwa mumwegere mumugire cyabanze ibindi navyo ni mubireke bitumingi bitumingi mbeho waratubwiye gute none sinarinje maka mwinje mu mazu y'abantu akazi twagomba tujyeko ntako waruzi kaje akazi ndaje je mu rubuzi bwose kandi uragiye ngaho nyene mu gikoni urateka uracanye umugore wawe yiyicariye ngaho none n'umugore wawe suso yicarire sha yicariye Mada uko niko uteye? naye gute mani je numbwire aho n'umugore usanga n'umwana umushira ku mugongo we wararoze guteka Uraraba neza muhungu. nabiri Abagore bo mu gisagara. kandi rongere bagiye biwanyu hariya imyaro je nabo mu gisagara bitumingi n'ukuntu narinda kuzi wiyemera ugakoronizwa n'umugore Birateye umugore isoni. wawe nazo gukoroniza bari muri ko muranyinjirira mu rugo kwa Oya madame ibintu n'ibintu. muri ko muranyinjira mu rugo kwa Umugabo umugere nk'umwana zana muto. bahagurukire bebaza uko umugabo wawe umuzi niko nakutuye muri ko munyinjira nkande mwe mwaje kumurondera cyane mwamubwiye icyo mwamurondera bitumingi wararongoye nabagiye musohoke mugenderere ubusida Tugende mugabo tugende. musohoke agenda agatetse musohoke ukumeza sina mwihagaritsa uyu ni waza kuza gutegeka Era musaza. ndaroha cyane aka kazi muhira ntako wakora None ukaba sawa wageze neza. kurongora kuruhuka ukoropa ukama wanje wowe wararotswe hamashaka gakorende ngaha gakorende aka kazi nako umugore wawe uyuhe mukozi afise ngaha Yaramwishe. uyuhe mukozi afise Jose umugore wanje none yokora gutira uko nari mwiza je shaka yo none mwiza aka kazi shaka yo none kare tukaganda kikore oya ategerezwa kugakora wowe wararotswe n'ukuje nawe n'umugore wawe oya ntiwapfuye oya rero wewe rero niba waje kuraba musaza wawe injira mu nzu kandi utaruko naho mukogote mugende neza Niwemera aho gumye. okay umviriza mese ahubwo amajambo make susu ngo warandoze cyane ngo je ndumurozi ko tubana muri iyo nzu hari uburozi urabona yaragufite afise no mu icupa oya nta burozi je ushobora afise kubyemera mwebwe mugende sebe wanje tupfukane karibu ndani reka Kuri waramwishe. oya susu hareka nawe wese nkeneye ibintu by'amajambo menshi Ntibibaho. nkeneye ibintu by'amajambo sheni wayapfema mbiga basi cyo kumenya ubwa mbere nahise amaso yera wapi niyandoze aba n'abasazi ahubwo rero reka ndaguhe n'akandi kazi ukore shushu none ryo reka reka ndakubaza ndaguhe n'akandi kazi ukore nawe uwo mushiki wawe yaje kukuraba nta mwanya afise wo kubonana nawe kanzani bihuza uyu twaravukanye ibyo mwaravukanye nareka gukora akazi ko mu nzu sishobora kubyihanganira ivyo fata n'ingoga izi mpuzu zimeze Yaramwishe. ubimese ibyo ni iby'iwanyu namwishe Umva. ubona ko adakomeye Umviriza ibihimba ntibikwiye ategerezwa kukurogora oya we wararotswe yarotuhe umviriza amajambo make nta majambo make Warandoze. nta majambo make wowe warandoze sishaka ngo uraba ngaha sishaka umureko yaraguhejeje mesi muzu sinashaka umureko Mesa, warandoze namaze mesa. kubyumva ko wandoze mesa Nakurogore. nakurozera kuroga ibi murogore mesa ngaho kandi inyuma atwamworoheye ibiki oya ibyo ntibibaho Murogore mada murogore tutarahamagara polisi kandi hano. nukuri jewe ndiko ndiyumviriza ubu ni sangapi
ubu ni saa munani. Guteka kaka. Saa munani z'igitondo. Niyo mvu utarotse. Zakagoroba. Yarozwe nani? Usigaye n'amasaha atayibutse. Yarozwe n'umugore wiwe. Telefona polisi. Umugore we. Shushu, wewe ni wangu. Igituma atandotse. Wewe witwa Isa. Yego. Wewe witwa Jide. Wewe witwa Jozo, wewe tuvugana. None yandotse ibiki ko nduva je nkomeye. Kora kazi. Ibintu bikora bibona kweli. Ibi sishobora kuvyemera. Je nka mushiki wangu mufate ingingo sishobora kuvyemera. Ufata ingingo. Ujuziga ragura. Mufashe tumujane kumuvuza ku mupfumu. Baraguhejeje sishobora kuvyemera. Icyo ni cyari wagiye. Nimutware. Ni muwakare kwa tugende. Ababwire nimumugarukane naramurotse. Sa? Wando. Manika. Maniko. Singo bijya biharo ntibikora na mwimboye. Nabaze. Kandi we ndabona umengo watanguye guswingara. Narashirako. Makabiriti. Eze hakegarada. Toramajo. Karanse kwa kama. Rana y'abazungu hari. Bani hereza. Jewe man. Waborewe. Yendi yezera nyene. Waborewe. Gusa icyo ndakubwiye. Uyu munsi ndarana umugore. Yego. Niwe siraba ndakubwiye impere. Akanyarutana. Surprise! Oh shit! Surprise! Oh shit! Surprise! Oh shit! Tora mano utazabimbuka. Nuko ntugacisha mu mazuru kazi we n'ibiki kandi urabona uwo muhimbiri ninde Tenu muhimbiri je. Muriko muragira. Muriko muratsa amatabi ngaha. Abandi bana bamwishura nkamuko bamwe imogi ngaha. ukumva gute man Espèce de champignon. Dana. uragajaga kandi rero urabona hagiye no kunywa Ubunyene murafasha. kawuko man. urabona uno mujangiri hagiye no yakurayo je uranzimana aho uri kuri telefone cyane. Hello? Directrice. Abana wenga bapfuye nga mu ishyamba bariko banywa imogi banywa imogi. Nawe aha nyine musi y'ishure. Surprise! Oh shit! Muhimbiri yarinjyanye isuri.
ndakisare mbanze nanje ndakiteremo. Surprise! Oh shit! Manake abandi bari mu ishuri namwe byo ngicyo murimo twari kunywa amazi hariya. basabye rusha Muvuye hehe mwe? ko nimba mega Muvuye. ari mwanyoye nk'umoke nibiki Twari kunywa amazi hariya. Sha, madame. Indira gatoya. Ubwo abasiba abanyeshuri aheje kuvuga yuko bavuye kunyura umurye hariya. Sibaje kubwira. Yatweterana. Ehera mu maso ingena mezera. Yo, bari mu ehera. Icara hasi, icara hasi. icyara ushika hasi Icara. Surprise! Oh shit! no waje gukora ngo muje kwishuri Ariko baheri. kumaho ntasoni mwebwe muvuye hehe Basabye urushera amazi. Muvuye hehe? ndashaka mubwira aho muvuye Uvuye kwinywera amazi hariya. Amazi. mwasabye urusha nde Uvuye kwinywera amazi hana. Madame, nakubwire reka. We. ivyo urimo nibiki nawe uri mwarimu urakora ibintu nk'ibi Ibintu biki? Ndabicese ngibe byavyana bebe. nawe Mr. David. Uyu ni wewe ndiko ndabona n'amaso yanje cyane. So what have you seen, man? So what you doing, Ushaki? Mr. David, what are you doing in woods like this? Mr. Sinarinzi ko ushobora gukora ibintu nk'ibi. Madame, ari wowe kandi ndero ku banyeshuri Madame, oya friend. You have to prepare for a report of these things they are doing in this place right now. Madame. Umwigisha nana abanyeshuri bafite amakosa. I'm free. Mr. David. I'm free, man. What are you talking about? Our petini wafata wa. Madame, je nta byinshi novuga. Sinarinzi yuko mugenzi anje ameze uko. Uri kuratumara amaza indero. birababaje cyane kwema birababaje cyane Madame, wabahanuye iki usanzwe ariko arakora Umviriza John abahanuye. Kubera abanyeshuri kirazira kaziririzwa kunwa. Newe bakora mu cyayi. Njye kumwigisha. mwari ko Nitwa murasangira turasangira na bafasha barano. Mr. David. Ico no gusaba no kudahotera abanyeshuri. Madame, abigisha nkamwe naba bakwiye guhanwa hisunzwe amategeko. Kandi simbona na gato yuko abanyeshuri bashobora gufatwa nabi cyangwa ngo bahanwe n'amategeko. Hari abigisha bari nyuma y'ingeso nkamwe nizi. Ils sont des supporters général. General duko. Binyifato nkamwe nizi. Kandi ari bakwiye gutanga indero mu banyeshuri. Madame, vraiment ndagusabye ufate ingingo vraiment. Kandi ivyo ndabigusabye. mukwiye guhanwa Surprise! Oh shit! Bikaza kabiri. No muhero wese. Ahubwo no muhero wa diregite. Son of a bitch. Bakujya gushika. Cyangwa kano gafisi. Ubwira ngo dushinga gafisi nagahaye. Uyu munsi. Narajugumitsa. Sinime ngo icyenda na kabiri. Nakamene. Ntangura kurira nyine. Bombo class.
nagusa Bombo Clan. Icyo giti BITUMING-I gitewe neza. aho usanga n'akazi nakwasigiye We uri mu biga. urabona ko umuhohotera Surprise. Oh shit. akazi nagusigiye wakoze kagere wakoze iki babyegana urazi ko mukugira umuntu akora ibintu amaze akoga kugira aze Funga. Utakogera dahari nari tuzi. none ko si wowe ubona kuri kumota None ana dushe bakuritse ugeramwo. kubera no gusinaganye duza amaguru ugira ngo duza amaguru Yesu. duza amaguru BITUMING-I cyane. duza amaguru gamba buja no duza amaguru okay duza amaguru duza gamba buja ntako duza amaguru ema buja sinaganye ko amahera naguhaye imisi yose ku kwezi je nta simba nayakoreje Bombo Clan. Kamera game. duza amaguru Ujya gutibira mu duza tuta. amaguru bazinyamanze nire Bombo Clan. duza amaguru Mengana karofa. Yesu. Oh shit. Karika shushuka hapa fira. yo turago Unifunze ku majana 3. Yesu. Urabona je no ukora. Asa muri menya. oya sheri ukuri none wewe utambwiye Ni ufungwa. oya nofungwa gute kandi fisi Noninda. wewe nubwirizwa gufungwa Kana muri tena mimi. none twari turi kumwe Shushu je uzoyidarira hariya. twari turi Nuka gutora umwana. Yesu. ndagowe Reka gukoramwo. Yo, Shit. tugira gute Shushu nukuri. Reka. Wewe aspari ugaragota inasohoka. Bombo Clan. baratwara gute kandi we turi kumwe none wari wagenda urafungirwa urafungirwa none cyane karakomeye neno nongeye kwipfira none Bombo Clan. uyu mwanya uragoye kuva ujya musi mugira mariage haciye haba akazi kenshi kuva mugira mariage ndabura n'umwanya wo kuza kubaramutsa asha burya mu mbabare n'ubu nta mwanya mfise umwanya uragoye n'ikibazo nabaze n'ubu sinza guteba ngaha ikintu cari kinzanye niki kimwe oya nawe uraraba n'umwanya wo kumugoroba ugangiza ukaza kuturamutsa ego nivyico nzogera kurere ko ntoya kanya nzoza kubaraba hajya rero n'ubundi je sinje guteba hari akantu gusa nje guhitana ngaha nari natitije umugabo wawe ku munsi wa mariage kagaki gabaye nari namutishije ya costume yari ya niyo nje guhitana ngaha mama yanje we costume ahubwo mundabira umugira kanzanire ndagakeneye cyane uyu mugabo wanje nawe ni hatari none uyu mugabo wanje yampenze ngo costume oya ngo yabaye bugura ibitambara arasonesha yewe ga yewe byari baje batwara imatera ubu turara ku kirago hasi ntubarire aho bora yakobaye BITUMING-I gushika naho agira umuryaja kuri mariage yiwe yewe ga yewe uza ni gwawe ida costume ni kwanje zigane ubona ziri n'amakuru na ya yive sigwiwe imatera barayitwaye Bombo Clan. tuzoca tujahe tuzoca tuba mu nzu igaragara
yewe ijya kote ni gwawe ijya costume ni gwanje shakurabe nubu muhamagara ahubwo ayime ahubwo sindayisiga muhamagara ndumiwe kabisa hano mugaye dodora neza shari harugaye tuwegaye ni matera barayitwaye matera yewe bitumingi yigira bitumingi no Bombo clan. Tony ya myembo iteke. gabo ndi myembe nisigaye ari rasiyo Bombo clan. hano guteshe amakuru y'imisi umve rero twama tuvugana kuri Facebook ariko nta munsi wari mwe ndakubona numva nifuza kukubona twobonana gute urafise akanya okay ndagusange hehe sawa ndaje ubu nyene Halo, bona kubona Wanda zama jani alo boss daji ndaje unyene nari daji je duhora tuvugana kuri Facebook wewe no duhora tuvugana kuri kwanza nitabe boss alo boss didira gato tuvugana na wewe reka je ko tuvuganira na boss ga muri diamond ga Bombo clan. Bombo clan.